Diaspora akunda kuza turabura aho dutiramira turuha indege inyota yadufashe turabura ukuntu tubanza kwakirana n'abantu dusanze ku kibuga c'indege aje kudutegera. Turabura mukugiye mwiriwe mwaramutse bwakeye mugoroba mwiza igitindo ciza ndaziko bivana umereye hose. Ni Simon Pro Band kamera tikumwe na Debbie Pro nko mubona turi kuri Aeroport International Mrekero Ndadaye nikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe incungu ya demokarasi Merekioro. Nkuko mubibona ahantu hasa neza, murabona yuko airport yacu isigaye isa neza, imeze neza, irashajije. Rero cyo kibaza ati background ndiko ni hehe, hameze gute, nibiki vyahindutse. Uyu munsi kababimesha yuko airport bakariko bayisanura, bariko bubaka inzu izokorerwamo Autorité de l'Aviation Civile Internationale de Mrekero Ndadaye. Bakaba ariko kandi basubiramo ahantu hazoza harasha indege ijya piste icaka indege akariko barahasanura. Apare y'ivyo hakaba hari handi hantu bashoye kugurura uno musi nyene umushikiranganje mu byajejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu akaba yashoye kugurura ikibanza ciza kimeze neza na hantu hameze neza cyane. Novuga yuko ku bantu bahora babura ukuntu batirama baje ku kibuga c'indege, bahora babura cyo kubafata ico kunywa, bahora babura uko baronka ico gufungura, byose byakemutse ubu nta kibazo. Hakariho resto bar ngaha kuri airport canke ku kibuga c'indege citiriwe Mrekero Ndadaye, ni ibintu bimeze neza cyane. Hari aba diaspora akunda kuza turabura aho dutiramira turuha indege inyota yadufashe turabura ukuntu tubanza kwakirana n'abantu dusanze ku kibuga c'indege aje kudutegera. Uno munsi ico kintu cakemutse kuko twamaze kuronka ahantu ushaka kwicara, ushaka gufata akantu, ushaka kunywa ikintu, byose byatunganye bimeze neza cyane nkuko mubibona canke nkuko ngira ndabibereke. Kandi nahantu hambere VIP nahantu hameze neza. Rero dushime intambwe igihugu kiko kigenda kigirako, dushime n'intambwe abarundi canke abaguza tungabundo ko bagenda batira mu sata imwe mu bitandukanye bijanye n'iterambere ry'igihugu. Twagire kugira ndabereke aho hantu hameze gute, hasa gute, hari biki vyaho bimeze gute. Akaba hagizwe n'ibipande bitatu, ni hanze, ni ndani, ni hanze kandi aho hose ushaka kwicara ukifata neza ukanywa icyo ushaka ukafungura icyo ushaka. Murabona yuko umushikiranganje mu byajejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu bahejeje gukata riban nkuko mubibona, gukata igitambara kuko bahinjiye uyu munsi nyene n'ahantu hashasha. Murabona yuko uno munsi byose byatanguye. Rero reka ndakwinjiza indani ndagutembereze kugira ngo ubone ikibanza we kimeze gute, gisa gute, ameze urana kandi ahantu hameze neza cyane, harashajije, hasa neza. Nta muntu azoza kuburana tiramira canke ahantu afungura ikintu. Rimwe mwahora muza ku kibuga c'indege izuba rikabakubitira hanze byaheze, ari ahantu hameze neza, hasa neza, ushaka kwicara ugatekereza, ukaronka ico ufungura, ukaronka ico unywa. Murabona ko ibintu bisa neza kandi ushaka kwicara hanze cyangwa ukicara mu nzu, byose birashoboka. Gato urabona ahantu hambere hari ibyo kunywa kandi murabona ko mu byo kunywa byose abanywa akantu kambiye, abanywa juice cyangwa jus, byose birahari. Murabona aho uri ibintu bisa neza, ni sawa, murakomeye. Murabona yuko n'abantu aho ngaha baba ari smart, bameze neza. Nibaze ko n'abantu basanzwe bamenyereye ibintu byo kwakira ingenzi, nta ereri ririmo. Kandi nibaza ko ibinyobwa bimeze neza. Ifana nangahe ndababaze kugira babe barumva. Ni 500 byonyene vy'amarundi, urumva yuko amafaranga ari make. Amuseri 10,000. Loyale zirangana. Amazi 5. Ivyo birahagije, ibindi muzobimenya muhashitse. Rero apare ivyo kunywa murabona ko ari byo gufungura. Mbona nta biriyo, hari urashaka kunywa amata, gufungura ibintu bitandukanye. Hose murabona yuko ataherere irimo, byose bagiye barabikemura. Nta nzara zose kwica umuntu aje kuri airport. Ubu byose bimeze neza, biratunganye. Apare ivyo gufungura kandi kubaneza ibinyobwa njabuka amazi, naho nyine murabona yuko ibintu bihari. Murabona yuko ibintu bimeze neza. Murabona yuko ata erere nimwe hari ku bantu bafata icayi, abantu bafata ikawa, gahawa, byose biriho, byose bimeze neza. Murabona yuko bimeze neza kandi hari abantu bari smart, bazi kwakira abantu neza.
murabona yuko aha hose ari ahantu hasanzwe haragutse hashaka kuja abantu atari bake naho baba bavuye mu ndege bose bojayo barano utuntu tumeze neza tuntu dushajije murabona yuko ata erere nimwe hari murabona yuko hazo bariho na buffet cyo kurya wiyarurira byose ni sawa bimeze neza nta kibazo na kimwe gihari tubandanye aha hose murabona yuko hatwagurwa muri restaurant aha ni kuri side yo hanze aha ni ku ruhande rwo hanze canke ku ruhande rwo hanze muca muhabona naho murabona yuko ndegire kiratumena amatwi nihangane murabona yuko ushaka kuzicara indani cyangwa ukicara hanze kumva akayaga ukumva unezerewe ugafata akayaga akazuba kagucako byose bimeze neza cyane murabona yuko aha hantu haraguse wicaraho ushaka ni sawa nta kibazo kandi nibyo gushima kuko ni kibanza kidasanzwe kuba uyu munsi uje ngaha uronka aho utiramira wicara uganira n'inshuti n'abagenzi kandi nabamenyesha yuko ku muntu azoba yaje ngaha gutegera umuntu arashaka kwicara nibisanzwe aho hantu haremerewe kwicarwa ariko ukicara ufata ikintu navyo nyene birashoboka ni bon nta kibazo na kimwe gihari nibaza ko murahabona ni aha nyene mwari mwamenyereye gusa murabona ko ibintu vyahindutse ahantu hasa neza ku bantu mwahora mukubitwa n'akazuba ico kibazo kiraheze ikizosubira kuboneka rero ushaka kuzicara hanze ubu ntuzosubira gukubitwa n'izuba n'imvura rero dushimwe kwiterambere igihugu cyacu kigenda kirashikako muri ibi canke biriya murabona yuko imbona kazoza igihugu cifashe mwaka 2040 n'igihugu gitembere mwaka 2060 tukiza neza murabona ya restaurant ni ngaha urahabona usanzwe bamenyereye nyine ni igihugu gato rero ntazogira ikintu subira kugira nzose kugira ikibazo cyo kwicara abantu bahoraza kuvuga cy'indege cyitwemerekero ndadaye mugagarara hanze harantu uzoshaka kwicara ugatuza b'amahoro meze neza cyane rero dushime kuri iki gikorwa cyashoboye gukorwa babikoze n'ababitunganije kwiyumvira ikintu nk'iki ni benshi bagisavye aba diaspora benshi bavuga ati hajya ahantu harakwiye hano kwicara hano kuruhukira rero uyu munsi vyakunze uyu munsi vyakorese dushimira Imana kandi twizira ko nibindi biriko birakorwa ko nawerese ko ari inyubako ziko zirategurwa ngaha zisubimwe aho kwakira indege kugira ngo mu minsi mike cyane hazoza harakirirwa indege zitari nke canke zitandukanye rero ndabashimiye cyane wandaye mudukurikirana mugire subscribe notification like comment kugira ngo ukeze na wewe abakoze ibi byiza murakoze cyane mugira mwubahwe ubane n'Imana.